ndakubwira umurongo mu mwanya fata Bibiliya gusa uje mu Vyakozwe n'Intumwa. Nta yindi mana nzokorera, nta yindi nzomanikira amaboko yanje. Haleluya. Kwisi yose nta yindi mana nzokorera, nta wundi mwami nzosenga, nta yindi mana nzokorera, nta yindi nzomanikira amaboko yanje. Atari Yesu nta yindi nzomanikira amaboko. Haleluya. Nta yindi mana nzokorera, nta yindi mana nzosenga, nta yindi nzomanikira amaboko yanje. Atari wewe ukitaba kwayo ukabohora impumyi, wewe uzura abapfuye ukaruhura imitima, ni wewe nzosenga, ni wewe nzokubaha, nta yindi nzomanikira amaboko yanje. Nzokorera, nta yindi nzomanikira amaboko. Gusenga ni byiza, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Gusenga yemwe, Gusenga ni kwiza. haleluya. We Guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. ikaza gutabara. Ikaza Abarwaye yemwe ikaza kubatabara. ikaza Abarusha imitima ikaza kubatabara. ikaza Abananiwe ikaza kubatabara. ikaza Abafise ibibazo ikaza kubatabara. ikaza Abanyamadeni ikaza kubatabara. ikaza Abasuzuguwe ikaza gutabara. Abaheranye yemwe ikaza kubatabara. ikaza Ababoshwe yemwe ikaza gutabara. Oh, gusenga yemwe, Gusenga ni kwiza. Guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. kubaha Imana birayi, kubaha Imana birayinezera. Inezereza umuntu ikora mu bubiko bwayo ikakurayo kadonzi zikayihereza umuntu. Kubaha Imana birayinezera. Yo kubaha Imana birayinezera. Yemwe shengero kubaha Imana birayinezera. Bakozi b'Imana kubaha Imana birayinezera. Yemwe barepanteze kubaha Imana birayinezera. Shengero ry'Imana kubaha Imana birayinezera. Yemwe shengero kubaha Imana birayinezera. Hey, hey, yo kubaha Imana birayinezera. Hey, yo kubaha Imana birayinezera. Nimuhumure kubaha Imana birayinezera. Hari Imana ishoboye kubaha Imana birayinezera. Narivuze ngo intahe dusome ijambo ry'Imana. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 14 umurongo wa 17. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 14 umurongo wa 17. Dusome mu izina rya Kristo Yesu. Kundanzi ijambo ushobora no gusoma
umurongo utangura n'umurongo w'icenda, hanyuma uca usimbira ku murongo wa 17, ariko amajambo akomeye cyane ari ku murongo wa 17. Ariko kugira ngo tutahure ibyo ku murongo wa 17 turifashisha umurongo w'icenda. Soma intanguro teme canke aya majambo abanza, uca usoma iyo mirongo ibiri. Paulo akiriza ikirema ilusitira. Paulo akiza ikirema, soma ku murongo w'icenda. Uwo yumva Paulo avuga no afise ukwizera ko gukizwa. 17. Ariko ntiyabiyerekeye ngaho itagira ico kwishingira intahe. Ku murongo wa 10 havuga ngo avuga n'ijwi rirenga ati haguruka n'ibirenge vyawe weme, arabaduka aramukurikira. Ku murongo wa 17 avuga ngo ariko ntiyabirekeye ngaho itagira ico kuyishingira intahe, kuko yama ibagirira neza, ibaha imvura iva mu ijuru n'ibihe by'ivyimburo byiza, ibaha ivyo kurya, yuzuza imitima yabo umunezero. Imana nishimwe. Amen. N'aya majambo tugiye gusangira, ariko ndagufitiye amakuru meza. Imana nimba ariyo kwizigirwa nk'uko tubizi, Imana yaguhamagaye nawe ukayizera, Imana yampamagaye mpagaze mw'iri jambo, ndagomba Imana ituremera ikintu bita iki? Intahe. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Hano twumvise ku majambo akomeye ingene Bibiliya yatubariye ingene Paulo yakijije uyu muntu ngo yari yavutse aremaye, imukiza ubumuga bukomeye, kuva ava mu nda ya nyina cyari kimuga, abaho atabyizigira afise yuko azokira. Ayaya, umvira ijambo ngomba kukubwira. Imana ngo ntiyabirekuye uko, Imana ntiyabiretse uko, idafise ico itakoze ivyo tuma Imana ishingirwa iki? Intahe. Hari ibintu Imana itabasha kureka uko, ahubwo ibintu byose bikora kugira ngo haboneke igishinga ntahe. Usomye haruguru gato urabona ingene aba bantu baciye mu bugaragwa bwinshi, mbere baja mw'isi bahura n'ingorane nyinshi, ariko Imana ntiyabireka uko. Ivyo byose ngo yabiretse uko, ariko ngo yagomba igishinga ntahe. Imana idutabare cyane. Intahe iva mu kintu cyakoretse cyiza cyangwa gikomeye. Imana nidufashe cyane. Sasa iyo dushatse gusobanura ivyo, ijambo fise k'uyu munsi niri rivuga ngo irabireka bikaba kugira ngo yironderere intahe. Niyo teme fise. Mfise teme ivuga ngo irabireka bikaba kugira ngo yironderere. Niryo jambo ubu nyene numva ariho nkitangura kuvugana nawe kugira ngo utahure ivyo urivyo. Message ndakuzaniye nuko wewe ufise ibihe urimwo, ariko uri kurabiraba ubumenga ivyo ni bihe bibi cyane. Mbere rimwe na rimwe umuntu aragera mu bihe abona kumenga Imana isa nkaho yamuhevye, cyane aragera no mu bihe agera mu bihe abona umenga Imana yaramwibagiye bitewe n'ibihe ariko aracamwo. Hari ibihe ushobora gucamwo Imana ikabireka, kandi atari ugwanko ikwanga, atari ukwita gukunda, mbere n'amasengesho usenga ikayumva 100%, ukarira ugatakamba ikayumva 100%, mbere ukagera n'igihe wibaza ngo yarampevye, mbere n'abantu bakaguhinduka, mbere n'abantu bakaguheba, ariko ivyo byose igamije kwironderera iki? Intahe.
hari umuntu ari hano akeneye intahe. Hari umuntu ari mwaya materaniro akeneye intahe. Nuka geraho wibwira uti Imana ntiri kumwe nawe. Rambura ukuboko kwawe nka Petro uvuga uti mwami ndarengewe n'abararimwe na rimwe Imana izisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo. Maze rero maze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. Oh witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana abantu. Ibyago rero ibyagiyo bigeze ku mugongo bimutera gukomeza urugendo. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana yacu Imana ntizitererana abantu. Ibyago rero ibyagiyo bigeze ku mukristo, haleluya, bimutera gukomeza urugendo. Haleluya. Ndagomba kuvugana n'umuntu hari mwigeragezwa. Ndagomba kuvugana n'umuntu hari mu ntambara. Ndagomba kuvugana n'umuntu yabuze inzira. Ndagomba kuvugana n'umuntu yoba agwaye cyangwa arushe cyangwa aremerewe. Ndagomba kuvugana n'umuntu ari hano ari mu kibazo gikomeye kandi kiremereye. Amafaranga yarabuze inyishu. Ico kibazo amafaranga ntiyogikemura. Cyangwa ushobora kuba ufise ikibazo cy'urugo kitokemurwa n'amafaranga. Ushobora kuba ufise ikibazo cy'ingwara kitokemurwa n'amafaranga. Ukageragana ahantu wiheba, ariko nagomba nakubwire ntabwo yaguhebye, ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze. Oya ntabwo yaguhebye, ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze. Oya ntabwo yaguhebye, haleluya, ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze. Wa mukobwa uruhijwe n'ibibazo ntabwo yaguhebye. Oya ntabwo yaguhebye, ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze. Wa musore uruhijwe n'ubuzima ntabwo yaguhebye. Oya ntabwo yaguhebye, oya nukuri ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze. Wa mupapa uruhijwe n'ubuzima ntabwo yaguhebye. Oya ntabwo yaguhebye, oya nukuri ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze. Wa mupapa uruhijwe n'amadeni ntabwo yaguhebye. Oya ntabwo yaguhebye, oya nukuri ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze. Wa mwigeme uruhijwe n'ibibazo ntabwo yaguhebye. Oya ntabwo yaguhebye, oya nukuri ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze. Ariko nta muntu ari hano ngo atere haleluya. Amakuru mashasha ndakuzaniye. Ibihe byose urimwo, ingorane zose urimwo, amasengesho yose woba warasenze ukabona ntiyazanye inyishu, ntiwibaze ngo ntiyayumvise, ntiwibaze ngo ntikukunda, ntiwibaze ngo ntiyayishuye, ntiwibaze ngo ntiyabyumvise. Oya yarabyumvise, irabireka bikaba kugira ngo yironderere intahe iremereye. Irabireka bikaba. Narivuze ngo hari umuntu akeneye intahe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Intahe iva mu bihe bigoye. Abantu bose bagiye bashinga intahe, baba baciye mu bihe biremereye bakazana intahe iremereye. Imana ishimwe cyane. Hano twumvise teme ivuga ngo Imana irabireka bikaba kugira ngo yironderere intahe. Nsubiye inyuma gatoya, jewe Imana yarandetse tubana mu buzima bubi cyane na madamu kugira ngo yironderere intahe. Imana ishimwe cyane. Madamu arampinduka
kandi atari we nzi ko nkunda. Nabwiye abantu ngo niwabona mu bihurimwo madama aguhindutse, umugabo aguhindutse, umwana aguhindutse, ntabwo ari waguhindutse, ni shetani amwinjiyemwo. Ntuzomubona uwo muntu nk'umwansi, ahubwo uzobona umwansi wawe ko ari shetani yinjiye mu uyo muntu, kuko uwo muntu abagukunda. Uwo muntu muba mwaragi nama nabajije abantu ngo nta munsi n'umwe mwabanye mutwenga n'umunsi n'umwe, naho uyu munsi mubaho mwarunguriwe, naho uyu munsi mubaho umwe atawemera uwundi, nta n'isaha n'imwe kuva mu bana mwabaye munezerewe. Akambwira ngo umunsi umwe cyangwa indwi cyangwa umwaka cyangwa ibi byari bimeze neza. None habaye iki? Nimba hari ibintu byabaye ntabwo ari naka, ushobora kuba byabaye bikuvuyeko cyangwa bitakuvuyeko, byavuye ku barozi, byavuye ku mpemu biza shetani, cyangwa byavuye no ku mpamvu y'Imana kugira ngo yironderere iki? Intare. Bishobora kutava ku Mana bikava ku mwasi shetani. Imana ntiyananiwe no kubihagarika, Imana ntiyananiwe no gukemura ikibazo. Warasenze amasengesho maremare igihe kinini, Imana isa nkaho umenga ntiyayumvise, ariko yarayumvise. Irakeneye intare. Mwumvise ijambo twasomye ingene ryavuze? Ryavuze gute? Subiramo ako kantu ku murongo wa 17 wumve. Yo, reka ndagasome mu bubangutse. Ariko ntiyabirekeye ngaho, itaragira ico kuyishingira intare. Imana ishimwe cyane. Imana irakeneye ibishinga ntahe biva mu bihuri kuracamwo kugira ngo uzoyeshe Imana icubahiro. Igikenewe gusa n'ingene uhagarara mu bihurimwo kugira ngo bivyazemo intahe nzima. Kuko hari abantu bahagarara nabi mu bihe barimwo intahe igahomba. Nivyo birashoboka. Yesu adufashe cyane. Wowe uruhara rwawe ukwiye niki? Mu bihe byose uri kuracamwo, mu ntambara uri kuracamwo, ukeneye guhagarara neza mu ivyo bihe uvuga ngo uko biri kose ndazi neza ko Imana nsenga yumva abayisaba, kandi amatwi yayo ntiyapfuye ngo ananigwe no kumva, amaboko yayo si magufi ngo ananigwe no gukora. Kuko niyo yavuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba, iravuga ngo ntabaza nanje ndagutabaza. Ko Imana ihari kandi ikaba yaraduhaye iryo sezerano, irahari kandi irakora. Kandi kwihari kandi gakora. Ndayihamagaye, ndayibwiye ivyanje byose, ubu ndarindiye kwiri mu kazi rero. Haleluya. Wowe ukwiye kugwana intambara bituma intahe yawe idahagararira mu nzira bikuvuyeko, idapfa bikuvuyeko, kuko hari umuntu yonona intahe. Nk'akarorero, jewe ndashima Imana ibihe naciyemo na madamu. Nyiri muri ivyo nabona umenga madamu niwe mubi, ariko inyuma yaho nza gutahura ko atari we mubi, kuko hariho ibihe byiza twari twabanyemwo. Icyambere, ubwa mbere madamu yari yankunze jewe ndi umukene iwabo arabakire. Ico nico tuma nawe umwihanganira ku bindi bintu yokora cyane. Nari umukene w'inyuma y'abandi, iwabo arabakire bakomeye, aranyemera ariko arondegwa n'abandi bakire benshi. Jewe aranyemera ndi umukene, ndamutwara turabana. Inyuma yaho arampindurira, iwabo naho bya bindi birahera, nanje Imana iranyibuka. Ndagomba nkubwira ngo mu buzima ubayeho umuntu ataca afise uyu munsi, ntuze wigera umusuzugura, ntuze wigera umugaya, ntuze wigera umubona nk'uko ataca ufise. Ibintu biraruha umunsi ngaha, ejo bikarara ahandi. Imana igenda ihindagura ibihe n'imyanya. Ntawe hari ngo aduze icubahiro. Hamwe n'Imana wotera haleluya. Imana niyaguhezagira uyu munsi, ntuze wibaze ko ari ubuhinga, ntuze wibaze ko ari ubushobozi bwinshi. Niya nabiguha ushima Imana, niwahezagirwa
ushima Imana, Imana izoba yakugiriye neza. Ariko ivyo ufise ntuze ubigongesha abandi, ntuze bitume witeranya ku bandi, kuko ibintu bigenda bihindagurika. Ibihe bigenda bihinduka ku muntu, ibihe bigenda bikuranwa ku muntu, mu misi yose yo kubaho aranezerwa ahandi akababara. Ibihe yemwe, ibihe bigenda nuko mu buzima ibihe bigenda bihindagurika. Imana idufashe cyane. Niwabona umuntu ataca afise uyu munsi, numufata nk'imburamumaro, numufata nk'umuntu umenga ntaca arico, nk'umuntu adashoboye, Imana ishobora kumugira surprise mu gatondo. Yo haleluya. Igihe kimwe ndibutse intahe, urakoze muhemuye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Turi mu bihe bidasanzwe, Imana iri kirironderera intahe, incisha mu bihe by'ubukene bukomeye cyane. Turasonza n'abana turakubitika, tubura n'impuzu zo kwambara. Jewe nari mfise agapantaro karahera n'agashati karahera n'ibirato birahera. Kugera ku rugero ndavyibuka, naja ahantu mu ruzi nkicara nkamesa ako gapantaro n'ako gashati, nkaca ngoma mu gakabutura nkarindira ko nkaca nanikira. Kandi isabune ndavyibuka, naragiye nk'incuro zishika 3, 4, 5 mesesha isabune bita umubirizi. Umubirizi, igiti cy'umubirizi ni mukizi, ajya amababi, ajya n'isabune ikomeye cyane. Fasha ajya amababi ukayashyira mu mpuzu, naracucagira kwibuye hakaza urufuro, impuzu igaca neza, nkaca ngorora. Mu kugorora narakubita, mejeje nkaca nanikira. Nkaca mara amasaha 3, 4, 5 ndaho ndindiye ko yuma, mejeje nkaca nambara. Ivyo bihenda bibamwo nubaha Imana, nsenga Imana ibona, nkayibaza ngo Mana uranzi? Ati ndakuzi. Uranyemera? Ati cyane. Ndagukorera ukanezerwa? Ati cyane. None wanyemera nkaburara, wanyemera nkabura icyo nambara, wanyemera madama akagenda gusa akavuga ngo turi kumwe nawe. Ibihurimwo by'ibibazo n'amageragezwa ntibishobora gutuma Imana itaba kumwe nawe, ahubwo uzosenga Imana. Ibihurimwo byose Imana ikwemere, ikwemera, ivyo birahagije, iraguhi ayaya. Kubaha Imana birayineze, kubaha Imana birayineze. Inezerewe, inezere umuntu ikora mu bubiko bwayo, igakurayo kadonzi zikayihereza. Kubaha Imana birayineze. Amen. Ikambarira ngo ndakwemera. Mba mu bihe byo kwibaza abantu bemegwa. Hari igihe rimwe na rimwe wibaza ngo ufise ibihinda niwe yemewe n'Imana, uw'Imana yahezagiye kubifadika niwe yemewe. Nivyo Imana ibasha kumwemera, ariko na nyarucarira mwemera, n'uwaraburayira mwemera, n'utagira ico. Ukira kuba umutima wawe atajwe rikwagiriza icyaha, ukira kuba wemeranya nayo waramwakiye, ukizera Imana, ukuri kose uw'Imana iragira gute? Iramwemera. Bibiri ivuga ngo mu mahanga yose unyubaha agakora ivyo kugororoka, uwo Imana igira gute? Iramwemera. Kandi uwo muntu yemewe n'Imana ashobora gutangira nabi, ariko iherezo ryiwe rizoba rikomeye. Ariko nta muntu ari hano ngo atere haleluya. Wewe ushobora kumufatira mu busa ubona rimwe, ushobora kumufatira mu bukene ubona rimwe, ushobora kumufatira mu ntambara mu busa ubona rimwe. Hakagera igihe musanga, ndabagira inama, mwirinde kuvuga umuntu ngo nuko mumubona ibi harimwo, kuko ntuzi ubuzima bwiwe bw'ejo. Niwavuga uvuge gato, ariko ntushireko kaburungu ngo urangize. Nta muntu ari hano ngo atere yindi haleluya. Ntuzoshireko
kaburungu kuko kaburungu gashigwa ko n'Imana. Imana niba yaramuremye yabwiye Yeremiya ngo utarabaho nari naragutoranije. Abamubonye mu ntango bamwita kumenga ntashoboye, ariko Imana ikamubona nk'uwatoranijwe n'iki? N'Imana. Baya haleluya haleluya. Nasomye ijambo ry'Imana. Imana iravuga ngo naho itangura ryawe ryari rito, ariko ku iherezo ryokomera rikazokwaguka rikaba rikomeye. Haleluya. Ariko nta murenga batere. Haleluya. Irabireka bikaba kugira ngo yironderere iki? Naratangazwa rero nuko Imana imbwira ngo none nayibaza ngo uranyemera ngo ndakwemera. Urankunda ati cyane. Wankunda ukabireka ibikaba ikambarira ngo ahonyene. Haleluya. Umuririmbyi yaririmbye indirimbo ya 38 ivuga gute? Mvugutira kanduchure inkambazi imvemo umindure chuma chawe uhoruko. Imana irashobora kugucisha ahantu kuvuguta ikaguhingura ikakwotsa ikakwandikira ikarindira yuko uba igikoresho gihimbara iki? Imana. Tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Haleluya. Ijambo dufise rivuga ngo irabireka bikaba kugira ngo yironderere iki? Dushobora gushika ku kintu gikomeye utaciye mu bikomeye. Haleluya. Abantu bose tubona muri Bibiliya babaye abahizi baba bafise intahi ifadika. Imana ishimwe cyane. Nta muntu ari hano ngo atere yindi. Haleluya. Iyo turambye Mose yaciye mu bikomeye mu kujabura Abisirayeli, mbere no kugera ku rugero bamuterera mu mazi aba aratwagwa, kandi baranamucunze no mu ivuka ryiwe kugera aho bashiraho abo kumwica no kumuniga. Ariko Imana irabireka, umwana nyina aramutwara amuterera mu mazi aratwagwa, Imana iramureka. Ariko ntiyari yamuretse, yari yateguye umukobwa wande wa Farawo. Imana irabireka bikaba igategura ikabireka bikaba yateguye ayandi maboko. Imana mu bihe urimo igutegurira ayandi maboko. Mose amaze gutwagwa, Bibiri ivuga ngo yari yateguye amaboko y'umukobwa wa Farawo. Ikitezi ntuguta. Imana ishireho impamvu ituma intahe yawe iva ahantu yugaraniwe hanyuma ije ku mugaragaro. Birashoboka uyu munsi kutaramenyekana kandi uri uw'agaciro kandi uri uw'umumaro. Birashoboka, ndabizi neza ntakekeranya. N'iyi saha birashoboka ibitangaza biriko birakorekera hano ko hari umuntu bitarakorako, ariko Imana yo mu ijuru irabireka. Wewe ntiyagira icyo bigukorako, hari ikikubikiye gisumba ibyo umaze kubona. Ushobora kuba uri hano uri uw'umumaro ukomeye cyane, ariko Imana ikabireka bikaba. Mose aratwagwa, itegura umukobwa wa Farawo, ishiraho intuguta. Intuguta imushira imubuza koga muri pisine cyangwa ibwami. Aja ku kiyaga acabona agaseke kariko karatwagwa, bagiye kugatora basanga ninde? Ni Mose. Baravuga ngo uyu mwana ari bujehe, uyu mwana biragenda gute? Sinzi ngana uwo mukobwa abwiye umusuku ati ndonderera uwo mwonsa. Agiye kumurondera aseruka kuri nyina wa Mose aho yari yinyegeje. Haramubwira ngo ko mbona uri umumama urashobora kunyongereza umwana. Ati hubwo ryaheruka ko nka vuba riracarimwe amaberebere yihuse, ahubwo nabuze n'uryonka. Ati nyaruka tuguha akazi. Yari nyina wa Mose. Irabireka bikaba kugira ngo yironderere iki? Ndakeneye uyu munsi isengesho ofise, ndakeneye Imana yironderera intahe. Hari ibihe birebire tumazemwo, turakeneye intahe.
zivuga. Imana nishimwe. Narimvuze ngo intahe zigize gute? Zivuga. Birambarira ngo uwo mukobwa abwira nyina, aramubwira ngo uyu mwana umunyonkereze, amuha ibintu byose bishoboka, amwemerera amata, amwemerera amafaranga, amwemerera ibintu byose. Aramubwira ngo kandi ku kwezi nzoguhemba ya naya. Uwo mudamu wa Mose, uwo mudamu ari we nyina wa Mose, yonsa umwana wiwe ahembwa. Ariko byavuye hehe? Byari byavuye mu bikomeye kugera no ku rugero nyina wiwe yikura umwana wiwe asa nkaho amuhevye. Umviriza, birashoboka ko hari ibyaha ufise byahora bikuzanira inyungu bihebe. Inyuma y'ivyo hariho amasezerano, hariho ibikomeye, hariho ububasha bwo kugira neza kw'Imana. Ubona umenga usa nkaho upfuye, ubuzima busa nkaho buheze. Inyuma y'ivyo uvuyemwo hari ubundi buzima. Narivuze ngo inyuma y'ibyo ubona hari iki? Mubwirana ibyo ururutse imitima, uvuge ko wahiriwe, uvuge ubundi buzima. Abafise imvune ubasindagize, ubwire kwibendera ibasha kuturengera. Hari ibendera tukwiye guhungirako, ibendera cy'umwami Yesu ibasha kudutabara. Mubwire abantu iby'ijuru, ibyerurutse umutima, itangazo, wowe umutima uhagaze, wowe umutima ubyimbye, ubuzima bwacanze, isi yarambiye, umva amatangazo. Mubwire abantu iby'ijuru, ibyururutse imitima, uvuge ko wahiriwe, uvuge ubundi buzima. Abafite intege mubasindagize, ntugire kwibendera ibasha kuturengera. Hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima muri Yesu, hari ubuzima muri we, hari ubuzima nimbarana nangewe ukamenya kwagira neza, ngaho wegere yantebe uvuge ibintu umutima, muririmbe za ndirimbo zihumure. Nyuma y'ibihe bibihe hari ubundi buzima. Imana arasogongeye ukamenya kwagira neza, ngaho wegere yantebe uvuge indirimbo zihumure. Nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima. Hari ubuzima, urahari muri Yesu, muriho. hari ubuzima muri Yesu, hari ubuzima. Inyuma y'ibyo uriho hari ubuzima, hari ubuzima. Inyuma y'ibyo uri kurabona, inyuma y'intambara ucamo, inyuma y'amageragezwa, inyuma y'abakubwira ngo biracitse, inyuma y'ibikwihebuza, inyuma y'indwara ufise, hariho ubundi buzima buva muri Kristo Yesu. Arabireka bikaba kugira ngo yironderere iki? Intare. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Naratangaye, Imana imaze kutubwira ngo iradukunda kandi iratwemera, ikaguma itwereka, twe tukabona ijoro tutagira ntibuca, ariko Imana ikatwereka ejo hazoza hakomeye. Imana niyagukunda iguma ikwereka ibikomeye biri imbere, ukabibona nkaho umenga ni indoto, ukabibona nkaho umenga ntibishoboka. Yavuganye nawe, shishikara uyubahe, shishikara usenga, irabireka bikaba kugira ngo yironderere iki? Intare. Jewe ndakeneye intahe ivuga kandi iboneka.
hamaze nk'amezi indwi mama w'abana ataja gusenga, aragera ku gihe aja gutira agahuza umuntu. Iyo ndavyibutse amezi nk'indwi ataja gusenga, nanje ngenda muri ka gapantaro n'agashati kandi ndayisenga ndayubaha. Niwabona umuntu yubaha Imana uze wirinde kumurengera karimbi ngo muvuge ko ibitari byo, kuko urashobora kwikangura ejo mu gatondo ugasanga n'umukoresha wawe, ugasanga ejo hariho serivisi ugiye kumusaba, ugasanga ejo abaye umufiance wawe, ugasanga ejo abaye umukwe wawe, ugasanga ejo abaye umukazana wawe, ugasanga ejo abaye umufasha cyane umusada cyane inyishu y'ibyawe. Imana nishimwe cyane. Aramutiza impuzu amuha kondisiyo, saa sita uzoba usohotse, saa sita na nusu uzoba uyinzaniye. Nawe urumva amaze amezi indwi ataja gusenga, afise inyota y'ibirarane byinshi, abo bahebanye abo bagirana, aca aribagirwa, aza gutaha saa 8. Agize atahageze mu nzira ahurana nyene impuzu. Ndavyibuka twari kumwe, yari imbere, yari nko ku metero 5 nanje ndi ngaha turiko turagenda. Sigaye ndiko ndavugana n'umuntu nawe ari imbere, naherutse yambaye, ndiko ndaganira n'umuntu niro turuva ari mu gasujipe. Mu mwanya umwe nkibaza ngo siwe, naraba mu maso nkabona niwe, nkaraba handi nkabona ari gusa. Erega ngize gutya mbona ahubwo nyenezo azitwaye ageze nko ku metero 5. Ati karabaye, mureke uwo ntagwaye ahubwo aributse, hari ibintu yibutse, hari ibintu ubamwo. Abantu kenshi ushobora kubona bagendana agahinda, bagendana ibikomere, abandi ukababona nko mwibarabara bagahakwa kugongwa n'imiduga utazi ibyo ari byo nibiharimwo. Ariko ndinginga Imana y'iki gicaniro itanga intahe, ikora intahe. Haleluya, haleluya. Hari igihe ukora ibintu ukibaza ngo urakomeye urahambaye cyane, ukibagira ko ejo izohagurutsa abantu bakakudepansa. Byarangoye kumuhoza no kumwigisha, kandi najewe byarangoye kugendana n'umuntu yambaye uko ndi umukozi w'Imana kandi ari uwiwanje, kandi nanje ntaco nari gukora kuko byari bihe ndimwo. Hari ibihubamwo udashobora gutorera inyishu, ariko Yesu ni inyishu y'ibihe ibyo ari byo byose. Tera haleluya y'inkomezi. Yesu ninze na haleluya, Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa, ni Yesu gusa. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa, ni Yesu gusa. Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Yesu ndakwibutse, Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Nzira yo kwirugwa, ariyo nzira yo kurenganurwa, ariyo nzira yo gushikikirwa. Kumbure wararenganijwe, kumbure waragwanijwe, ariko turacyafise umwami aracyari ku ngoma, ariwe Yesu Kristo. Haleluya.
egera uriya muntu. Oh, hallelujah. Yahamagaye ububasha bwe ubwo yari mu gituro ari muzima. Mose i Betaniya ubwo yaririraga kuva ya Lazaro. Akonyene Yahamagaye ububasha bwe yo Lazaro ava mu gituro ari muzima. subiramo Koze cyo yakoze bya i Betaniya ubwo yaririraga kuva ya Lazaro. gasubiremo Yahamagaye ububasha bwe Lazaro ava mu gituro ari muzima. subiramo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Yesu agahora ku ngoma. Yesu niwe Yesu we nzira y'ukuri. Woo! Hallelujah. Yesu niwe Hallelujah. nzira y'ukuri. Hallelujah. Yesu niwe nzira Hallelujah. y'ukuri. Yesu mwami w'abantu. Yesu Woo! nzira y'ukuri. Hallelujah. Yesu niwe nzira y'ukuri. Niwe wenyine. Hallelujah. Yesu Yesu niwe nzira y'ukuri. Hallelujah. Yakoze i Betaniya Hey! ubwo yaririraga kuva ya Lazaro. Yahamagaye ububasha bwe Lazaro ava mu gituro ari muzima. Ibyo yakoze i Betaniya ubwo yaririraga kuva ya Lazaro. Yahamagaye ububasha bwe Lazaro ava mu gituro ari muzima. Yesu niwe nzira y'ukuri. Niwe nzira y'ukuri. Oh, Yesu niwe nzira y'ukuri. Yesu niwe nzira y'ukuri. Hallelujah. Ariko nawumva ukugira neza ku Imana ngo atere haleluya. Irabireka bikaba igagurekurira ikabireka abakuvuga bakakuvuga bagahera ku wa mbere bakagera ku wa gatandatu bagashira ko akaburumbu bagakomanta bagaheza bagapanga bagasubira ariko inyuma ya byose ikavuga ngo mwahejeje ikavuga ngo uko biri kose nije nzira n'ukuri nije mfise urufunguzo rw'ubuzima bw'uyu muntu ni jewe namuremye ni jewe nzicaragiwe ni jewe mva inzi iva hasi giwe ni yicaragiwe ni jewe namushushanije mu biganza vyanje. Ivyo Yesu arabireka bikaba kugira ngo yironderere iki intare. Yarabiretse Lazaro arapfa. Birambwira ngo baragenda Mariya na Marita batuma ko umuntu baramubwira ngo umukunzi wawe Lazaro agize nte yagwaye mbere ararembye kandi
Bibiliya ivuga irerekana neza ko Lazaro yari umukunzi wa Yesu. Aragwara bamutumako, Yesu ntiyaza, ariko mwiyerekwa rya Yesu yaraze mu rupfu rwa Lazaro ko rugiye guha intahe abantu bose bakemera yuko n'uwapfuye ashobora kuzuka, n'uwaboze ashobora kuzuka. Bisiguri ngo ivyapfuye, ibyaboze, ibyanutse birashoboka ko bishobora kuba bizima mu izina rya Yesu. Haracyariho ivyizigiro. Nico gituma mu musiguzi havuga ngo haracyari ivyizigiro, naho igiti cocibwa mbere kigacibwa mbere kikuma, ngo ariyo cumvise amazi kirasubira kikanaga. Amazi ni Yesu, niwe yavuze ngo ni jewe nzuzi y'ubugingo, niwe mazi y'ubugingo. Iyo cumvise amazi ico giti, hari igiti hano caciwe, hari umuntu yamerewe nabi asa n'igiti caciwe, ariko Yesu ariwe mazi y'ubugingo. Iyaje muyo muntu asubira kuba muzima, ibintu bisubira kunoga bikanaga. Haleluya. Hageze kwa Lazaro, Yesu yaje yacerewe. Yesu narivuze ngo yaje yagizeni, yari yacerewe. Impamvu yari yaboze inyuma y'imisi 3. Ageze kwa mushikiwe, Yesu ageze kwa ba Mariya na Marita, bavuze ngo uje gukora iki? Bwa bundi Yesu turabonye yuko mutakundana nandi na Lazaro, yari amajambo gusa. Twagutumye karembye ntiwazi, uhengeye yapfuye yahambwe yaboze, uje gukora iki? Ko atakintu gikora mu buzima bw'ico gihe. Nta muntu bari bwabone yapfuye yamaze imisi 3 ngo azuke. Rero Yesu yagomba ngo ivyo batarabona abari byo babona. Imana iragomba ko ivyo utarabonesha n'amaso yawe haleluya, abari byo abantu babona. Erega intahe n'ibintu abantu bataba bari bwabone. Amen. Amen. Ndiko ndabona Lazaro. Yesu aravuga ngo kuba yapfuye ni kimwe ntaco vyononye, ariko nyereka ahantu ari, nyereka aho mwamuhambye, nyereka aho mwamuhambye gusa. Baravuga ati wewe Yesu tukuzi nk'umwizigirwa imisi tugendanye, ariko 20% twaramaze kukubona wewe urabesha. Kubera iki? Twagutumye kagwaye uvuga ngo iyo ngwara agwaye si yo kumwica, birarenga arapfa. None wewe wavuze ngo si yo kumwica akaba yarapfuye, ese ubona wewe ukiri mukuri? Yesu arababwira ngo ivyo navuze ndabizi, nyereka aho mwamutaye. Ndagomba ivyo bariko barakubwira uyu munsi ubibike mu mutima, ariko ivyo Imana navyo yakubwiye abari byo uhavarere gusumba ivyo abantu bariko barakubwira. Hari umuntu afise icyo Imana yavuze, urafise n'icyo abantu bariko barakubwira. Tuza varere y'Imana utakaze agaciro k'abana b'abantu. Na unda hari ngo aduze icyubaro cy'umwami Yesu. Yesu arahagera, abantu bose barumigwa ngo turabe. Niko abantu bariko baravuga ngo turabe ujya mugore, turabe ujya mukobwa, turabe iherezo ryiwe, turabe ko yahombye, turabe ko yabuze urugo, turabe ko gwari gubatswe none rukaba gwabomotse, turabe icyo azomarira umuryango, turabe Imana asenga uko imeze, turabe amasengesho yiwe, turabe. Nagomba ndakubarira ngo nta Imana izokwigera itereranya umuntu, nta izokwigera ihemuka. Icyo yanditse yaracanditse, icyo yavuze ntawuzakivuguruza. Mu migambi ye harimo n'izina ryanjye, ubu ndahiriwe nuko Imana inyinshi. Icyo rero, icyo yanditse Yesu yaracanditse, icyo yavuze ariko Yesu we ntawuzakivuguruza. Mu migambi ye harimo n'izina ryanjye, ubu ndahiriwe
dufise umwami ari seriye, dufise umwami avuga agasohoza. Icyo yavuze ntikivuguruzwa, icyo yanditse aba yaracyanditse. Tera haleluya. Kandi nta muntu n'umwe ashobora kukivuguruza. Kubera uriko urita kw'imyikomo ngo urashaje, ngo injebejebe ngo ziraje. Yaravuze kuzorongorwa, uzorongorwa. Yaravuze kuzorongora, uzorongora. Yavuze kuzoja iburaya, uzojayo. Bo kugara, bo zibira, bo kinga, bo sara, bo rara bararoga. Icyo yavuze cyarakivuze, icyo yanditse yacyanditse nk'Imana. Abantu icyo bavuze gishobora kuvuguruzwa, ariko icyo yavuze ntikigera kivuguruzwa. Nta muntu hari ngo atere iyindi. Haleluya, haleluya. Ijuru riratabara nanje ndabihamya, ijuru riratabara nanje nkabihamya. Ijuru ritabaye byose birashoboka, ijuru riratabara nanje nkabihamya. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa ezina, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Kuga mambo, mambo sawa sawa. Mambo ya Yesu ni sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Byose byose bigenda neza, byose bigenda neza. Yesu akiri ku ngoma, byose bigenda neza, byose bigenda neza, byose bigenda neza. Shengero byose byose bigenda neza, naho Satani yohaba byose bigenda neza. Kubera Yesu, Yesu akiri ku ngoma, byose bigenda neza, byose bigenda neza, byose bigenda neza. Arabireka bikaba kugira ngo abonemo ibintu bigenda neza. Arabireka. Haleluya. Yesu ageze kwa Lazaro, arabwira ati Lazaro, Lazaro, ndagomba uyu munsi Yesu ahamagara izina ryawe. Lazaro yari yapfuye, Lazaro yari yaboshwe, Lazaro yari ahambiwe ibintu ku maso, Lazaro ntiyaracumva, Lazaro ntiyarakira ahantu ho kwibukwa, Lazaro bari bamuhambye, bamugeretseko n'amabuye. Impuzu za Lazaro bari batanguye kuzigabura, umwe atwara ishati, undi atwara ipantaro, undi atwara ikirato. Ntacyo bitwaye, hari ibintu bagutwaye, batanguye kugabura ibyawe ugihari, ariko Imana iracyariho. Imana iracyariho, iracyari. Nta muntu yarindiye ako karirimba. Aracyariho Yesu, urupfu ntigwamutsinza, aracyakora Yesu, urupfu ntigwamugumiza, aracyari. Ibiganza bitanga amahoro, aracyariho, aracyakora Yesu, aracyari. Amen, amen, haleluya, haleluya. Ahageze aravuga ngo Lazaro sohoka. Uyu munsi ndagomba umwami Imana arema intahe agira abantu asohora aho babohewe, aho bahambiriwe, mu byo bamazemo, kugira ngo yirondere iki intahe. Amen, amen. Ndagomba nk'uko yahamagaye Lazaro, uyu munsi
ahamagara izina rya bamwe bari hano. Nawe urabona ko hari ahantu wugaraniwe, urabona ko hari ahantu wahambwe, urabona ko hari ahantu wabohewe. Lazaro yari yahambwe, bamuhambwa aboshe n'amaso bamufunze, hari ibintu utabona, ariko Yesu araza aramubwira ngo Lazaro sohoka. Ndagomba Yesu aze ku buzima bwawe avuga ngo sohoka. Lazaro arasohoka. Bagize gutya babona arasohotse. Abari bavuze ngo numubeshi baca baryumako, abari bavuze ngo numwescro baca baryumako. N'uyu munsi hari amazina bakwise, uhoraho niyaza bazoyasubirako. Amen. Amen. Ndibuka uwo munsi ndacagaruka ku ntaye gato, ngomba ndangize, ngomba ndabasengera. Amen. Kandi ngomba ntangure guhanura, kandi namaze no guhanura. Ndakeneye intahe mu izina. Haleluya. Sawa, Mana nishimwe. Ndibuka madamu twaragerageje kumufasha, ariko biragorana. Ariko ndamubarira ngo turafise iki Imana yavuganye natwe. Uyu munsi naho ubona ibi turi muri ibi, ejo ni heza. Hari icyo Imana yavuze kandi yabisezeranye, niyo kwizigirwa, ntizihinduka na buhoro buhoro. Abadebaguzi reka badebagure. Mu ishengero habaye abantu bavuga Mana yanje, Imana itabare. Hari abantu bafise iminwa igera hariya. Muri eglise mu mashengero habamwe abandi abarubitre benshi. Arubitre burya mu bantu bagoye mu buzima bataba beza cyane. Arubitre nta ciza abona ikosa. Umuntu akubise ikorosi neza, murumva arubitre akubita amakorosi atatu, felicitation. Muramwumva yinjije igitsindo, ahubwo ikosa ajejwe amakosa. Yo, nuwite ku makosa abantu bakubonako, ariko Imana igushoboze wewe. Yesu akubona gute? Yesu akwemera gute? Haleluya. Amen. Nabwira madamu ngo noca hehe, abambonye ndi gusaba izogenda gute? Ntiwice ku majambo y'abarubitre, ntiwite ku majambo y'abaranzimene. Abaranzimene iyo bari ya mufuru kurenze baba badugije ibendera. Ndamubwira nawe aho mwibarabara uzohasanga abantu benshi baguma bavuga ukuri, ariko ngomba nkubarire iki kintu ubona urimwo hari igihe utazocibuka. Imana nitagucisha mu bihe kugira ngo ugire intahe, uzofasha bake, uzogarukira hafi, nta bintu uzokora by'agaciro. Imana ibasha kukureka ukadandaza ugahomba, bakakwiba, abantu bakavuza amafirimbi, ataravuye mu ihiganwa, araduze, arapfuye. Uwo mwanya nyene ukivyukiranya, ariko Mana amaboko y'Imana ni mare. Ariko nta muntu ari hano ngo atere haleluya. Imana ikibi wowe uwo mwanya ukivyukiranya, ikaguhiyerekwa mu ndwi ikurikira, ugasanga uri muri Ende, uri mu Bushinwa wemprota ibintu. Mu yindi ikurikira ugasanga indege wayifashe nka bisi uja kumutakura no kwijabe no mu Ngagara, uguma mu nda y'indege kubera Imana. Kubera iki? Na watera haleluya. Inyuma yaho ndamubarira ati hari ibihe utazokwibuka. Nabonye mu minsi heze ambwira ngo ndagomba tuje kuramutsa umuntu, sinabimenya, shiramwe agatoro mu modoka, turagenda, nibaza ngo nahantu ataragenda, nkabona afise amakado, nibaza dufata he, anyereka ibarabara ati fatira ibarabara. Ndakubita ndagenda, mbona kilometero 2, 3, 5. None tugarukira ati wewe genda, niwashika ndaguhagarika. Turagenda turashika no ku naho hantu turoye, mbona turakase
turamubura tuja ku rusengero ahantu yarari baca bamutuma umuntu aza kumuzana aza sasa ibintu byaracanganye mama dusenga uwo yambuye ubu nawe yambaye uwamwambuye nawe ari gusa nakubwiye ngo ibihurimwo ntibigutere kwishira hejuru ahubwo Imana igukuye mu bihe by'ingorane shima Imana niyagushira hejuru vuga ngo Mana habwa icubahiro ibintu kubera wewe ibintu imbabazi zawe ubu n'ubuntu bwawe ahubwo bigutere kwibuka abataco bafise kugira ngo ugire icyo bafasha kubera Imana niyakuduza ibikugize inyishu y'abadafise sanga mama w'abana yateguye impuzu 4 amayora 4 bayita ngo na mayora sindabizi ibitenge 4 ibitenge 3 wewe yari yamwambuye 2 gusa ivyo yaramushira ibitenge birenga 12 aramuhamagara araza agize gucya aramuramutse tumuravye uko yahora n'ingenari turumigwa ivyo bintu je sinanavyibuka ko vyabaye mama niwe yavyibuka mbona amujanye hirya abanza kumuha envelope mbona atanguye kurira mpagaze hari akora mu modoka amuha igitenge ca mbere yarabiharura niyateruye ngo amuherere imwe oya nabona azana icya kabiri aramuha araraba gucya ararira mbona arafukamye yongera azana icya gatatu aramuha mbona icya kane aha kwa kuja nko muri koma nibaza ko yaciye abona CD ya kera CD mwibarabara ya CD uhoraho agukure CD ya mbere haze CD ya kabiri hari CD ya kabiri y'ubuzima bwawe hari CD ya kabiri Imana yaguteguriye imibereho yawe ntabwo yatunguye Imana kuko utarabaho yarizi yuko uzabaho haleluya iyo habonetse intahe Imana iba yateguye CD ya kabiri ubuzima urimwo niwibaze ngo buratu bwaraheze hariho CD ya kabiri hariho CD ya gatatu hariho CD ya kane hariho CD ya gatanu hariho CD ya gatandatu hariho CD y'indwi hariho CD y'icumi ukihari gusa ukiri mu buntu bw'Imana Imana yarateguye CD ya kabiri CD ya mbere niyo umubabaro CD ya mbere niyo agahinda CD ya mbere niyo urafise CD yo waciyemo ariko inahi igiye kuza Imana ikuzanire CD ya kangahe yaka muri CD ya kabiri habe gushima Imana muri CD ya kabiri abantu bakubahe muri CD ya kabiri abantu bamenye yuko wakoranye nayo muri CD ya kabiri bamenye ko wabanye na Yesu muri CD ya kabiri babone ko wagendanye na Yesu muri CD ya kabiri babone ko Imana iri mu ruhande rwawe muri CD ya kabiri babone ko wakiriye umwami n'umukiza mu buzima bwawe muri CD ya kabiri bamenye ko wamuhungiye ko atazokogwa n'isoni niwe yavuze ngo muze kuri jewe muze mwese ndabaruhura muri CD ya kabiri abangwa kuruhura barushe muri CD ya kabiri abangwa guhoza amarira muri CD ya kabiri abangwa kubaza imibabaro muri CD ya kangahe yaka irabireka bikaba kugira ngo yironderere iki intahe ntawe uhari ngo aduze icyubahiro cy'umwami Yesu teri yindi haleluya ndabona Yesu ari ku musaraba Yesu ari mu bihe bibi nk'ivyo urimo ari mu bihe by'amarira ari mu bihe by'agahinda na data wa twese yirabira hirya nawe urafise abantu bamaze kwirabira hirya urahamagara ntibakwitaba uratabaza ntibakubona uratelefona ntibakwitaba kubera ibihurimwo si ibyo kurabwa n'abantu
birambarira ngo ibihe yarimwo byari ibihe bitari byo kurabwa no gukundwa n'Imana nayo yirabira hirya. Yesu arasenga aramenya ngo nta handi ho gutabarirwa hasigaye ari ku Mana gusa. Birashoboka ko wadepoje, birashoboka ko watumye naka, birashoboka ko watakambiye naka, ibintu byose ntibikunde, hasigaye aho gutabaza data atananirwa, data adahemuka, data atameze nk'abantu, data wa twese. Haleluya! Yesu amuhindukirira ko data aravuga ngo data niki kikumpebesheje? Imana nishimwe cyane, niki gituma umhevye? Yesu ngo arasenga, icyuya kirabira, arasenga, intugu tirabira, ariko arahamagara ijuru, mu ijuru biramenyekana. Nshuti mukundwa, uyu munsi Imana yarabiretse biraba, ariko irakeneye gusenga amasengesho n'icyuya kikabira. Yakuhaye akazi kugira ngo usenge wongere ukore. Erega nta kintu kizira ubusa. N'intsinzi ya Yesu yavuye mu maraso, yavuye mu gusenga, yavuye mu kwiheba. Ibihurimwo ikizobigukurako, ihebera imbere y'Imana, kora ibikorwa, gororoka, izere Yesu n'umwami Yesu, urakira mu izina rya Yesu. Ngo arasenga, yegera imbere gato, arasubira arasenga, arafukama, arasubira arasenga, aratabaza, arasubira arasenga, icyuya kirabira, yegera imbere ngo hahotegwa ibuye, ubuzima bwe babushira muri Yesu. Aravuga ngo abigishwa bampevye bagiye kwiryamira, bagiye gusinzira. Nawe urafise abaguhevye, urafise abakwibagiye, abo wari wizeye, abo waziga kurukiza, abo waziga ko bogutabara, barakwibagiye. Naco bitwaye, si wewe wa mbere, na Yesu baramuhevye, ariko inyuma yo kumuheba haza sede ya kangahe? Ya kabiri. Bibiri ivuga ngo ijuru riruguruka muri sede ya kabiri, marayika araza muri sede ya kabiri, amwongera inkomezi muri sede ya kabiri, amuha ubushobozi muri sede ya kabiri. Yo, haleluya! Muri sede ya kabiri Yesu aravuga ngo byose birarangiye. Muri sede ya kabiri byose bizorangira. Muri sede ya kabiri amarira azorangira. Muri sede ya kabiri agasuzuguro kazorangira. Muri sede ya kangahe? Ariko nta muntu yumva Imana iri kiravugana nawe biciye mu ijambo ry'Imana. Nta muntu ariko arumva, ariko arahumurizwa. Erega ijambo rirarema, ijambo ryayo rirarema, yene data ijambo ryayo rirarema, nimba Imana ivuze ijambo ryayo rirarema, ijambo ryayo rirarema. Imana yambariye ngo igiye kwironderera intahe, igiye gushitsa intahe. Intahe ziraje, usabwa guhagarara, usabwa kwemanga. Nimba ivyo urimwo ataruhara wabisizemwo, intambara urimwo, amagaragaza urimwo, ibibazo urimwo, ataruhara wabisizemwo gwiwawe, Imana yarabiretse biraba. Ntiwibaze ngo ntiyavyumvise, ahubwo igomba intahe ifadika. Kandi ndagomba Imana ihagurukana intahe, iyi ndwi ihagurukana intahe. Ukwezi kw'icumi k'ukwezi kw'iki kw'intahe. Haleluya, haleluya. Marayika kugendere mu kwezi kw'icumi. Birabaye, birabaye. Na marayika kugendere mu kwezi kwa kangahe? Aza kuzaniye iki? Ndagomba intahe ifatika, intahe ivuga, intahe. Ndagomba nkubarire, uyu munsi abantu bareka kukwemera kubera atantahe, bagusuzugura kubera atantahe, urakenye kubera atantahe, ibintu byose bituma utemegwa na ntahe. Rindira intahe iboneke, uzurabe. Hari ahantu wowe utazosubira kuvuga, intahe zonyene arizo zizovuga. Ntibikeneye ko wisigura, ntibikeneye kurinda kuvuga, birahagije. Intahe zonyene zizogusobanura.
Imana wakurikiye abiwanyu bakwiye kuyikurikira, irakwiye kukubahisha kugira ngo nabo bagukurikire mu izina ryande. Daniyeli bamuterera mu ntare barazisonzesa, ariko Imana ntiyigeze itabara. Yagomba kwironderera iki? Yagomba kwironderera iki? Haleluya! Daniyeli bamutererayo intare, Imana irazifunga kanwa, igomba yironderera intare kugera ku rugero Dariyo arara adaryamye, ararabuza amahoro, aca aravunduruka mu gatondo agiye kuraba ko yapfuye. Agezeyo yumva Daniyeli avuga ngo mwami Imana, umwami arasemerera, Daniyeli, Daniyeli, Daniyeli musavyi w'Imana nzima, uyu munsi hari abantu bavuga ngo wasaze ugiye gusenga, ariko inyuma y'intahe bazokwitwa ngo uri umusavyi w'Imana, uri umukozi w'Imana. Bwa bundi y'Imana wasenga yari ukuri. Twabona udirigiza wiruka tukibaza ngo wavangiwe, kumbe Imana wasenze yagutabaye, yagukijije, yaguhaye urugo, yaguhaye akazi, yakuzigamye, yakurinze abarodi. Yo Dariyo arasemerera, Daniyeli, Daniyeli, Daniyeli musavyi w'Imana nzima, mbega Imana ukorerana ntaryo yashoboye kukurinda. Daniyeli atego mwami, nabonetse imbere yayo nagira agasembwa, kandi n'imbere yawe mwami urazi nta caha niyagiriza. Yarungitse abamarayika baranzigama mu kanwa k'intare, naco zangize inyuma y'intahe. Imana irungika abamarayika bakuramire inyaya, ariko ntawe uhari ngo atere. Haleluya! tuzi icyubahiro cy'umwami Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwami Dariyo aravuga ngo nta yindi Mana yo gusenga atari Imana yakijije Daniyeli. Uhereye isaha abantu bose nta yindi Mana mukwiye gusenga. Bafata abagabo bari bareze Daniyeli babata muri wa muriro, muri ya ntambwe, ba Shadarake abari babareze. Ndagomba nkubwire, ukugwanya natihana Imana yawe izoba umugwanizi wiwe. Ukurondera natihana Imana yawe izoba umugwanizi w'abakugwanya. Niko Imana yabwiye Abisirayeli, iravuga ngo uhereye isaha harera ku ruhande rwanje, nanje ngiye kuba umugwanizi w'abariko baragwana. Imana nsenga, Imana usenga ihaguruke ibe umugwanizi w'abakugwanya, ibe umugwanizi w'abaguhiga, ibe umugwanizi w'abakurondera. Tera haleluya! Umugabo Daniyeli barasa aramwase maze bajinama nawasenga Imana, bamuha intare zirati. Umugabo Yozefu baramwase maze bajinama nanje nsenga Imana, bamuha intare zirati. Umugabo Yozefu baramwase nawe bajinama nanje nsenga Imana, bamuha intare ziratinya. Haleluya! Niwite ku bariko barakwanka, niwite ku bariko barakugwanya, niwite ku majambo bafise bavuga nawe usenge, bakugwanya nawe usenge, bakwange nawe usenge, bakurondere nawe usenge, bakora ibibi nawe ukora ibyiza. Ibyiza bizotsinda ibibi, bakugwanya inzira zose Imana izugurura. Nagomba ngutangarize ngo niyifise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Ngiye gusenga mwaka kanya, ngomba senge. Haleluya! Nagomba ndababwira bene dati ntahiva kure. Abantu benshi baraguye mu rugamba, abantu benshi barabuze intahe, barabuze intahe ku bagabo babo, ababuze intahe ku bagore. Uyu munsi yo ntagira intahe kuri madamu wanje, simba mpagaze imbere yanyu. Nuwave wibaza ngo ibintu bizohora uko biri, ibintu birahinduka. Uyu munsi urashobora kubona ibintu bimeze neza, ejo ntuhazi.
buraca bugacana ayandi. Abadayimoni barabaho, shetani arabaho, ibibazo birabaho. Niwabona uguwe neza, gubwa neza mu mwami. Niwabona Imana ikugiriye neza, gubwa neza mu mwami. Hari abantu bagubwa neza, bagata abagore babo, bagata abana babo, bagata ibikorwa by'Imana, bagata Imana yabahamagaye, bagata ibikorwa bahora bakora. Yahora ari umuprotokolo, aguwe neza ati kameme ndabirengeye. Yahora asenga akirirwa ku karago, akavuga ngo oya biriya ni by'abantu bato bato. Umviriza mwene data, nta hantu na hamwe harehare hakomeye Imana itogusanga. Hoba hakomeye hoba hehe, ubuzima urimwo wabukuye imbere y'Imana. Ibyo wahawe n'amasengesho birindishe kugororoka. Ibyo wahawe n'amasengesho birindishe gusenga. Ibyo bahawe n'ugusenga birindishe kugendana n'Imana. Haleluya. Ntugasigeho gusenga. Niwigere wigira na juwa. Niwigere wibaza ngo ugeze ahantu Satani atorasha umwami. Mbere ntuniyumvire kubo aho ugeze hari abantu mutagikwiranye. Oya, Pawulo avuga ngo shobozwa byose n'uwumpiki inkomezi. Ahantu ugeze hose n'inkomezi z'Imana. Nabwo ari amashuri, nabwo ari akaranga, niko umuririmbyi yaririmbye. Nabwo icyo woba cyose nacura Imana itakugize, kuyiteye akagere, kuri kurayihunga, kugiye mu mubiri, kugiye iwabo w'isi, nacura Imana itakugize, naho uri Imana itagushize, nta bwenge ufise, nta myambaro ufise, icuri cyose kiri mu kuboko kw'Imana. Naho yoba shetani ariko arakurondera, irabireka bikaba kugira ngo yironderere iki? Intara. Ngomba senge. Nagomba ndagusabe mu mwanya muto y'unami. Ivyo urimwo nta ruhara wabisizemwo. Nimba ataruhara rwawe rwo kugurura imiryango. Hari umuntu aba mu bihe akikwegera amageragezwa, ugasanga niwe yuguruye inzira. Gute umukobwa yugurura inzira akamenya n'umukobwa, umugabo akamuhamagara azi ko afise urugo, nsanga muhira, nsanga duhurira aha, akamusangayo, niwe uri kurugurura inzira. Gute umukobwa usanga ari gusa agenda mu mabarabara kwegana n'abahungu, akwegana n'abagabo, uri kurugurura inzira. Hari ibintu uzobamwo ari we wigururuye inzira. Gute wa mugabo we uri kurugurura inzira ufise abandi bita basheri? Gute mwene data wamenye Yesu, hindukirira ijuru, Imana iragukunda, igufitiye intahe. Reka guhemuka kubw'ibihe urimwo, reka guhemuka kubwa situation urimwo, reka guhemuka, reka guheba uwo mwubakanye kubera ibihe ugezemwo byiza canke bibi. Reka guhemuka, Imana igufitiye umugambi, ibasha kugushitsa aho wifuza kushika, idaciye kuri babandi, utayihemukiye, udahemutse. Imana nuyo kwizigirwa, ibasha gutabara bayo naho utohemuka. Imana irafise amaboko naho utohemuka. Imana irafise ubushobozi naho utohemuka. Yohagurutsa abakomeye n'abahambaye, yohagurutsa abari kure n'abari hafi. Reka guhemuka, reka guhemuka ngo kugira ushikaha uce kuri banaka. Reka guhemuka, reka guhemuka. Imana yakundumyeko, reka guhemuka. Imana irakuzi. Nabonye abantu benshi bahemutse, bwaca bagakenyuka, bwaca bagapfa nabi, bwaca bagahomba, bwaca bakagogwa. Barahemutse bakabura inzira, bakabura aho baca, bakabura ababavugisha kubera guhemuka. Wa mukristo we Imana yahamagaye, wa musenzi we witirirwa izina ry'umwami Yesu, uheza guhemuka ibigori bikera. Niko abarundi bavuze, hindukirira Yesu, intahe zirahari. Inyuma y'ivyo uri kuracamwo hari intahe Imana yateguye. Uragomba tugusabira imbabazi, wewe wahemutse, wewe wacitse intege, wewe wadendebukiwe, wewe Imana irafise inzira zirenga igihumbi. Nimba uhari, hagarara tugusabira imbabazi. Lota karabas.
rorekese tutekerayise lakapasa. Intahe zirahari. Ndagomba gusenga mu mwanya Imana yugurura intahe kuko intahe zirahari. Ndagomba intahe kwezi kw'icumi kubu kwezi kw'intahe. Ariko banza ubwira Yesu akubabarire. Uri kurahemuka urabona ivyo urimwo, duza ibiganza usaba Imana imbabazi kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo asubire kukubonekako. Mana ndasengeye uyu muntu yataye ivyizigiro, ariko ndamusengeye maraso yawe amwezi, mbabazi zawe zibane nawe, mahoro yawe abane nawe. Yesu ndamusengeye lo taparasike lole menetu, ndamusengeye mushigikire mwami, ndamusengeye amaraso yawe amwezi mufute mu gitabo cy'imanza, mwandike mu gitabo cy'ubugingo. Baje kugusenga Yesu, bagirire neza, bagirire ubuntu. Maraso yawe papa, maraso yawe El Shaddai, maraso yawe Alpha na Omega, maraso yawe abeze bafute mu gitabo cy'imanza, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Ndabona abantu benshi muri Bibiliya mu izina rya Yesu Kristo wagiriye neza, none baraguhindukiriye naba ubagirire ubuntu, bafute mu gitabo cy'imanza. Bagenda biyumvira ukutariko, bagenda bakora ivyaha, bamwe bakora ivyaha by'ubuyobe, ivyaha by'ubusambanyi, ivyaha by'inzoga, ivyaha bitandukanye byo kubesha, guhemuka, gukora n'ibindi byinshi, gukorora inda n'ibindi byinshi. Maraso yawe mwami aboneke kwa aba bantu. Haleluya. Bagire neza, ndabasengeye El Shaddai, ndabasengeye bafite mu gitabo cy'imanza, ubandike mu gitabo cy'ubugingo mu izina ry'umwami Yesu. Amen. Ndagomba ngira isengesho rikwega intahe. Ndagomba Imana irema intahe. Urizeye ko Imana ishobora kukugirira intahe? Woba uri umwizigirwa mu bintu uri kuracamo, woba atari we wikwegeye ibyo bintu, nimba by'ukuri atari we wugura imiryango, ndagomba ubwira Imana ngo Mana ndagomba intahe. Mbega mwiyo ntahe uzohagarara neza, mwiyo ntahe uzogwana unesha, mwiyo ntahe intahe uzoyigwanira. Haleluya, haleluya, haleluya. Naragerageje kugwanira intahe. Madamu wanje ndabumwizigirwa akomeye cyane, ndagerageza kumukunda nyanka, ndagerageza kumusumira agateka, nkasanga yogeje n'amasahani, bogeje n'abana n'amasafuriya bafundikiye, ariko nkaguma ndamusumira, nkaguma ndamukunda. Akanyugarana nkarara muri saro, nkaguma ndamukunda. Nkasohoka naja hanze akanyugarana, imvura ikanyagira, yarigeze kunyagira imvura ndi hanze, nguma ndamukunda kugira ngo sinonone intahe. Musi umwe abadayimoni baraza barantera tipu, ako nakagayo inzu wubatse unyagirirwe hanze. Nditaza mbona umenga ngomba gukubita umugera tipu, nzorutera nije narusizeko. Ndaguruka ngomba gukubita, numva mpemu yera ngo yo urananiwe mwiki gisagara nigwabomoka, abantu bazovuga gute? Kuwa Mungu wigishije gute ngo hahiga wihanganira ibimugerageza, ngo niyamara kurama ngo azohabwa igitsibo cy'ubugingo? Yo urananiwe, uzosubira kuvuga iryo jambo. Mwemu yera guha ijambo, mwemu yera guha ijambo ugenderako mu bihe uri kuracamwo by'amageragezwa, mu bihe by'intambara. Genda n'ijambo, genda n'ijwi ryo mu mutima. Tera haleluya. Wirinde guhuruduka. Numvise wa mukobwa wa Yesu ariko aradushingira intahe, ingene mwemu yera yaje akamuganiriza ari we wenyene atawundi. Hari gihe uzugera ahantu atamuganga yenterevena, umugabo wawe atenterevena, umugore wawe atenterevena, henterevena mwemu yera gusa. Ugeze hari iwabo w'urupfu, ugeze hariya ata muntu yenterevena. Wumvise ingene ijwi ryenterevenye ngo ko waje ku gicaniro cya repentance, ko wahafukamye, ko uhasengera hamwe n'amasengesho umwungera arimwo, humura ntacaba. Haleluya. Urakeneye ijwi rya mwemu yera. Mwemu yera caramusanga aramubwira ati humura, umwungera ari kwizamu ariko arasengera ishengero ry'Imana. Nawe urupfu rwari ruje, Imana irakura ahubwo rupfu kubw'amasengesho. Ngiye gusengera mpagarika urupfu, ndakeneye intahe, ndakeneye intahe. Tera haleluya, hari inyuma, hari inyuma. Haleluya. Muri etage. Haleluya. Hariya
ku gicenda. Haleluya. Abaronderera intahe. Haleluya. Kujya umunani abaronderera intahe. Haleluya. Abaronderera intahe. Haleluya. Mwebwe mwese abaronderera intahe. Haleluya. Kuri YouTube na Facebook abaronderera intahe. Haleluya. Tubafashe. Birashoboka ntibishoboka? Birashoboka ntibishoboka? Ikizana intahe cyambere, Imana ibanza kuraba kuzoba umuntu akomeye kandi kuzoba umumaro imbere y'Imana. Intahe iva mu cyuzomara ejo hazoza. Icya kabiri, intahe iva ku mavuta y'umwungera gusengera, akagusengera ibimuga bikamuguruka, ibitangaza bikakoreka. Kuri Paulo hari intahe, kuri ba Eliya bahari intahe, kuri ba Elisa hari intahe, kuri Mose hari intahe, ba Paulo bahari intahe, ba Esteri hari intahe. Natwe kubw'intumwa ya Repentance hari intahe mu izina. Hamwe no kwizera kwawe gushobora kukuremera intahe. Ndagomba sengane nawe. Bwira Imana ngo Mana, uku kwezi kw'icumi ndakeneye intahe. Ngiye gusenga, nawe usengane nawe. Iminota 3. Sinza gusenga amasengesho menshi, hagati y'3 n'5 tusaba intahe. Urafise ibintu ugomba ko intahe. Sa? Erega ikibazo umuntu arashaka kuvuga ngo Mana mintahe. Ntumenye ibyo ari byo. Determina ahantu ugomba intahe. Hatumbereza uhori yante neza. Ahantu ugomba intahe. Intahe ku kazi, intahe kuri sho, intahe mu rugo, intahe mu rudandazwa, intahe kubiki. Ndakeneye intahe. Ibintu bisobanutse, intahe bibonetse atani ijambo uravuga. Intahe. Haleluya. Hari abantu bambariye ko ataco nzimarira, ataco nzoshikako, nkitanguza ishengero, bambwira amajambo menshi, baranca intege, barampagarika, barandekuraja, mugabo sinigeze niyumvira kuvyo bavuga, naraba ico Imana ivuga. Uyu munsi nta nico ndababwira, mbona baza bambwira ngo bwa bundi. Imana ivuga iki ku buzima bwawe? Ijambo ry'Imana rivuga iki ku buzima bwawe? Reka kuraba ico bavuga, raba ico Imana yavuganye nawe. Imana ishobora kuba itaravugana nawe, ijambo ry'Imana rivuga iki? Abakozi b'Imana bariko barakuvuga iki? Haleluya! Mana ndagushimiye kuko uri Imana irema intahe. Abisirayeli wabaremeye intahe ku nyanja itukura. None rero nanje uku kwezi ndimwo, iyi minsi itarahera, ndakeneye intahe. Urahoze kweri? Urahoze gamuni? Murahoze? Reka jewe nisengere.